Okay. Umuntu atoba yarabonye interview twagiranye n'abariya twakoranye ubwa mbere bajya muri kumwe muri icumu. Ko kimwiyumviriye kugira amadesani? Jewe byatanguye no mu mugenzi wanje. Tambye none kuzi gucapa. Kubera iki tutoshira hamwe tukakora tukahakonta des histoires kugira ko uriye ko dukora ibintu publicité cyangwa gusa tugire amadesani. Okay. Nyene au sens du terme. Fait ko duhera ku story gatoyi kuga amatara abantu none ko tukorera mu karanga mugabo ubona ama histoire yacu na histoire n'imigani n'ibitito by'ikirundi teka rero dupime tugirire ku kantu gatoyi amari nani duhuriza kuri gahanga ba on a foncé avec gahanga nubwo ni charge uwo musomero tubona na vraiment karibu azabari ujya musi ntama prévente zogira amatike avant nubwo ujya musi ushitseho 16h 17h 18h tutangwe guhomba last mabugara sinzi bitangura sanga bitotangura 18h 18h kuri Institut France niho twashokora nka salle hama ego hazabariho c'est toute la soirée en fait hazabariho tout épisode de performance hazabariho la projection le nœud il y a événement les films hama après hazabana ima débat donc karibu cyane kwinjira ni 10 000 turabona 10 000 bamwe muri menshi kandi si make cyane je suis d'accord mugabo ikintu gikunda en fait no kugira ngo dushigikire yego dushigikire ibikorwa twumva zoba ni vendredi ni baba weekend kandi muzoba muri Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que meze neza, mugoye neza. Mushimana nko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro comme d'hab. Nkaba nicaye ngandi kumwe n'umushitsi. Jewe murabizi ko ntigera nicarana ngandi je nyene muri studio twatewe iteka ryo kwakira umuntu umushitsi donc Darcy muri icumu muravyibuka twarigeze gukorana na interview bagize lancement ya dessin animé bakoze hari muri centre izuba haraheze igihe rero ndamuha ikaze atwidondore we ntiyarimwo rero abanza abwire abakunzi bacu wariwe ego Darcy ni umusore asibe waka ama ego muri icumu narafashije gutegura ibikoko babitanga bahuza bikorwa mu kirundi coordination mugabo kandi aussi narahayarije le film donc réalisation ni travail va kuva baje kwandika gushika bisohoke mugabo urumva navuze Darcy amazina y'ikirundi ni nde yavukiye tuvuge byose donc ni imyaka ndayibuka shatse I'm 24, enfin c'est imyaka 24 hama navukiye mu Ngagara kuri mu muryango w'abana batandatu hama mugabo bon meko ntwagumye mu Ngagara twimuka twari museri imwe abandi muhira ni mu Gasenyi ubu ngira ngo abanyagasenyi twaramutse mugabo kandi n'ubusi hompa ariko ni bon meze neza mashuri byo bigenda canke uri anduka jengira byarakunze kuko urumva umuntu abonye yize agahezana n'agakaminuza agashirako ngira ngo biba bimatse sinzi mugabo bon j'ai fait l'informatique aussi ndagira na communication d'entreprise différence ni ivyo okay umva twashaka tumenyane bisumvye gutyo wonya kugira ngo tumenye ingene tuja muri mu bya icumu apa yuko uri muri icumu ikindi usanzwe ukora uri n'igiki ego mu buzima busanzwe rero umunyesha makuru nkaho ukorera hehe nkorera mi television BNP ego comme réal et animateur d'émission mugabo ego hari n'ibindi nyene byo ku ruhande usanga umuntu akora mugabo c'est plus dans la création de contenu akanya kabonetse umuntu akaja mu bya informatique gatoyi que ça soit mugabo kwabizi code bisaba mwanya munini yeta ngerageza gukora iragenda none umwuga uragenda genre wabikoze bikunda warigeze kuba wiyumvira kushaka kubikora honestly no mugabo ndabisangamwe kuko 2018 nakora ku radio comme volontaire après j'ai démarré pendant une année et demie après ndaba
arapatwe ko nikuvuga jewe tuvuga jewe ego dushaka tu avant uvuga wewe abatura tuja muri ico muri bon en fait mugabo aussi ça a forgé un peu le caractère en fait ntuze bishika mu nyuma kuko donc naragiye ndagira ivyo ndakora ku radio hama ndaba mu opérateur technique naho nyene ku radio mu buhinga bw'ivyuma mu nyuma rero ndacanja mu ma media en fait nasanze ko nagumye nkorera mu ma media wakumye ari byo ukorera sanga soit rimwe narandika ikindi gihe nkafotora donc dose urumututa kinda mugabo ni vyiza kwispecialiser mu kintu en fait donc uri oui, spécialisé. Mugabo, oui, c'est la réalisation en fait. La réalisation de vidéos. Et bon, les films, Ginango Bizos. Donc, à quelle vidéo tu as vu muri Gahanga ni wewe yarealije? Ego. Kurumva iyo nuko bitandukanye n'amafilm quand même kurumva bera gucapa. Sico kimwe naho ugenda ugafata video. Uretse ko ni wacu twanda gufata video en fait. Hanyuma twanda gufata video avant de dessiner. C'est vrai? Yeah. Okay. Mais bon. Ok. Donc, vendredi, mon fils c'est Ego, ni sorti en salle. Sorti en scène. En salle. En salle. En fait, gars moi si wa mbere yari kwerekana yari bayita avant première du cinéma. Aho wereka bakeyi, abantu bakeyi igikorwa. Nukuvuga wereka aba professionnel muri ivyo. Si benshi cyane mugabo bariho quand même. Je tumu wabonye ba Paci. N'aba barafashije gushigikira igikorwa kuko nta mafonta dufise donc ari abantu badushigikiye agashatwa tumutora kariya des fois amahera atari menshi donc nukwereka abantu bake avant première nukwereka abantu bake igikorwa kugira ngo bagutore n'amakosa bakubwira ati ibi bikosore ibi bigira iki niho haho rero twagize ngabo cette fois-ci on a pris le temps yokumviriza amantuze yawe amarekomandasiyo yawe tukabikosora kugira ngo ibikorwa kiri perfect gusumba. Kike gihe mwatubwiye yuko mwari mumaze des ans muriko murabitegura ari gikorwa kandi yari video ya 6 minutes pour le moment donc c'était en mars ariko ubunye turi muri novembre ntibisubiye gufata umwanya munini nka kiriya gihe mwakoresheje ubuhinga en fait kwari gukosora donc kosora bakubwiye kosora tel plan kosora tel son tel kosora je ni bintu sica kimwe no kuburiko ni twasuye gucapa donc ni bya bindi nyene mugabo urumva mwonge n'ama correction ubunye urumva ni ijya nyene ni ijya video nyene ego ni court métrage ama mugabo soft gusumba iteza gusumba. Okay. Umuntu atoba yarabonye interview twagiranye nabariya twakoranye ubwa mbere bajya muri kumwe muri icumu. Ko kimwiyumviriye kugira amadesane? Jewe byatanguye no mugenzi wanje. Tambye kuzi gucapa. Kubera iki tutoshira hamwe tukakora tukahakonta des histoires kugira ko uriye ko dukora ibintu publicité cyangwa gusa tugire amadesane nyene au sens du terme amurati ni bon on verra tipa charagene igiye kugarukanira haciye on était amis twarabonana kenshi mugabo twara abana anteta abagenzi abo turi kumwe bose usanga soit twariganye soit twarabaye donc ni on se connaît un peu avant yego hamandi nimba wowe turi kumwe dutanguranye ukashuzana mugenzi wawe no yarazi gucapa cyane no yarafise itala twacha tuja nuvuga ncana bamenya hariya bumva namenye à travers mugenzi wanje hama ajira numva acaragaruka telefone rero reka dukore narose n'abandi badufasha nari nshira mbwana bayi nuko rero byatanguye dushira hamwe muca mwiyumvira kugira gahanga kubera ki gahanga à la base si twafate mugabo on a voulu faire ikintu gituzi histoire benshi batwavuga ati dutangure gatoyi ni gatoyi kajyaye mugabo lidene ko dukora ama long métrage film maremare cyangwa ama série à la base namambona amasahi je sinzi gitovu mugabo série ya desane kujya twabona sinzi ko yuka kera ya Tenbe canke ya ntuze Nicole de on canke usanga ni simple iyo twese tuzi tumenjeri c'est comme ça yizero ifite tout épisode haba harimo une petite histoire muri nimwe rumva rero tuvuga ati tugerageze dupime ikintu gice mugabo ntitwari guhera kuri ico tufe ko duhera ku story gatoyi kuga amatora abantu none ko tukorera mu karanga mugabo ubona ama histoire yacu na histoire n'imigani n'ibitito by'ikirundi teka rero dupime tugirire ku
kantu gatoya amari nani duhuriza kuri gahanga on a foncé avec gahanga nubwo ni charge uwo musomero tubona na vraiment mwese mutamuhuriza kuri gahanga en fait history irazwi reka rero tugira nyene bazi imwe bazosha bishoka babona ubwambere donc no kubandanya mubona muzobandaniriza mukorera mu bintu vy'akaranga mu Kirundi donc nimushaka ko bigera kure cyane ko Ikirundi kigaruka kilimita ngaha nyene turashobora kuvuga akaranga mu rundi rurimi c'est possible ni nkuko nijya twarivuze vendredi prochain hadizo biri sous-titres d'abord l'étape yukushira mu Gifaransa après s'il y a les fonds on peut voir ati dushiremo voice over to double dushiremo tuyigire mu Gifaransa amatesara hari igaje usura gukosora gusa mu juste kujya tubona amafilme y'abanyamerika mu gatwara mu Gifaransa ni pourtant ni twumva Igifaransa n'icyongereza si benshi twumva icyongereza ni kuvuga barashira mu Gifaransa nabonye hasigaye hariho nayo mu Giswahili agashira benizen TV ni sinzi ngene yitwa urabona kare machine mbwa kusata canke ariko no kuri canal plus mengasga ariko ukazibona bariko barafata amafilme y'abahindi kayi traduise no mu Kinyarwanda nabonye ko raviki ego za nizacu ukabona umuhinde ariko aravuga Ikinyarwanda yo kunyiko ni kujya rero fete kugira ngo film uyishire mu internationalize uyishire mu makungu ushira ko ayo masutito ushira ko ayo madoublage no kuvuga ushiramo ayo majwi avuga mu rundi rurimi izo ni ntabwo zizokurikira muga twavuga ati d'abord twebwe nakaranga untuja kwigishika akaranga umuntu oya ega no tuvuga kakaranga mu Gifaransa nubwo tuvuga kakaranga mu Cyongereza tujeja kiriko ni wayira unjo baza kuyirabo iyi mu Gifaransa pourtant ni Jean Congo na Afrique de l'Ouest no kuvuga ni iputo mu Gifaransa nivuga ururimi ni canal ukakerekana mu yine aho benshi bayiravye kwatango c'est du kihiku non c'est pas du kihiku c'est du gahanga ni gahanga en fait ko gusaka nyinshi zihari zerekana umuntu benshi ndiswati biko kucanka ikimugabo nta matsani menshi y'abanyafrika murakota kuzokora nka petite nka za samandariza inyonga konsono nukuri aho rero ni ngombwa niyo gusa bifata kanya bifatsa uburyo n'iki mugabo niyo tuja dushaka yuko umwana yiruka arondera samandari hano kaja kuraba ndazi les bandes dessinées donc ego ujya munsi turabonye bande dessinées donc washo abakene gusa ko ronka une maison d'édition igufasha juste gukosora n'ahandi bande dessinée nange nirahari donc muri ivyo nyene mubandanya muri ko umurakora mwana tugiye yuko mwa byabafashe donc kujyana ko ndavuga des ans harimo ibintu byari bigoye mbwa hari umuntu adashaka kubitahura ingene video ya 6 minutes ishobora gukorwa des ans nibihe ibintu byabakora cyane donc tugarutse ku yari plus kwanze kandi twatutse bon hari waraze bari bazi gucapa mugabo gucapa siko harimo ifuko zibantuze hama ni cinema bisaba ama skills menshi bisaba ama competence menshi kugira ngo ushore ubumenyi bwinshi kugira ngo ushore kuvuga uti ndakoze ikintu kiraheze kujya no murabize muri video habari uzi gufilma habari uzi kumonta hamara abacteur hari hama inkuru iranditse mu bundi turaba pro tuvugiramwo ucu yandikiraho nyene kuri tele mugabo bisaba kubitegura donc biteguwe nabo bisaba competence yandi kugira ngo bashobore gukora yantu bashobore gukora ya bacape hama babishime animation et tout donc bifata umwanya urumva ifare kuvyiga kwanza nyene biri mwararose n'ahantu mu byigira ni internet okay donc byose mwabikoreye kuri internet muravyiga amashamo mwete muri mwebwe muri 6 ume abahungu gusa kandi kubera ikintu harimo abahungu gusa mbega okay n'abakobwa nabyo bojora oya Jenda maze gutumira bakagwashaka kuri 3-4 bazi gucapa kumva arabazi kwanza kurondera bon still mugabo mu majwi harimo abakobwa mugabo afite kuri ukuntu twitanga kumbura ngo nitwara nk'amahera tugatingo turabahemba bagire mugabo twebona hayeme kuri nk'abakobwa muri team Jenda twa namugaye bashika 2-3 kwanga umwanya ngo amasamting mba ni muri biriya okay umva ntiwamuhata kumva saba ndiko ndamuhemba okay nta kundi donc byasaba yuko ari ubwitange akabikora abikunze hama peut-être amahera azoza
karaza ukibuka. Okay. Inyuma yuko mugize ijya avant wambwira nama avant première. Avant première. Ibo nico kimwe ni nkava yari avant ufite. Ok, avant première. Hari ikintu cyahindutse muri vya bindi by'abagora, peut-être muri ko muragira ama correction, mwararonse umuntu abafasha peut-être après. Ego bari bahari. Muri mavyo Stira amafone araboneka. Apene turagira amakomande amwe kamamara amakomande hari n'ikindi gikorwa muzobona mu minsi coco sishi wacu mugabo nitwe turiko turagishaka amasanamu bazoyiba clip ya desani top ndazina zabari bindira uzayibona rirenze stay tuned gusa kuri BI no kuma social media yacu mugabo ni ndabivuge gute kamwe baratubwiye ati kosori hama nakubwiye inguvu nyinshi zabaye bwa mbere ubuye ni gukosora donc ntiyari cyo kimwe n'ubu turacisopa mugabo twizera ko basoma ubonye c'est plus comme avant oya ni hamwe nyene uko twako turitegura gusa mu bindi mugabo à la base nticyagoranye cyane. Ok, tuvuge rero ibya vendredi bipanze gute vendredi soirée critique donc déjà zo bari weekend kweke mwahevye kweke mutagiriye centre izuba ubonye mwahinduye mwaje d'abord twahise sorti en salle donc ubu muzoraba bimwe tumenyereye muri cinéma mirabire en salle hari sound nyene muri salle projection fait ni experience était ça atarayijamwe mu nyaza ko muzobibona sico kimwe no kuburi en plein air nayo ni technique yugo project mugabo en salle naho ni sinzi nyene abakunda kuraba amafilme murazavuze ngo izosohoka itariki en salle usanga nyene en fait ambiance si imwe no kuvuga uri en salle kandi les sons nyene zozumva neza rima dengune uri immerge muri ambiance ya salle ije ni kimwe donc ni en salle ije ni kimwe mugabo bon ni kugira ngo aussi tuyereke benshi kuko kiya gihe haya twari hatoya limite abantu njana mitanu mugabo ubuye mugana ho nyene ibanza biraharuye nibirenga 200 quelque donc ni hafi 300 mugumva mukarenga kazi kanyu muzo kumwanya ifoko baba kumwanya bakagura amatike yabo ego twitege bande hazoba hari mwe muri kumwe nabana abonye muri kumwe twashimye kuyita soirée culture herubuye en plus kurumva quand même film sindende kubakunda filme butahura la qualité yayo mugabo kuba tabimenyereye cyane but no kameme ntimuhamagara umuntu ngo aje kugira amari minute 6 canke 10 gusa aca agenda tukatubagirira iso hekituheri no kuvuga hazo haje akayazwe tupakayazwe kubirika kayazwe kwera batese nato yakayazwe abandi kubitamu yani na club mugabo bavuze ngo maneza hama ni kimwe mu biranga akaranga kacu donc twe twapriorije vraiment ingoma zo bari basumije bagiye bose nibazaga ntamve bankubita nabambere bujumbura urabizi nawe urumva barankubita bageze visite mugabo ni bon they are the best mugabo kandi ni muri gol kucyane go promotinga karanga ofe twerekana karanga carizo ngoma bizogera ma invitation genre ndikunda baza abantu peut-être bazoba bahari bandi à part bakayazwe ni ba bon abandi n'aba panelistes enfin hariho muri culture direction culture hariho ba Paci hariho Paci étoile de musique mugabo 50 animateurs ari Paci abandi ntibarakonfirma donc sishobora kuvuga abantu ngo ntimuze mubabone mugabo hari yabo kameme bizoba ari ibintu bimeze neza shona show umva hariho intoze ya culture genre soirée itotangwa n'intambo n'ingoma n'iki fatako mwamuje nko muri concert ya kuko ndenje bazabagire urumva bazo tokazo bari n'intambo tubahindurira ambiance genre en salle tukaraba projection itovye yibisaze mbaye bara mugabo hama mu nyuma rero hakaba nayo mapanel kugira ngo twige gusumba kubera gute umwana yokura akunda ku ibintu byo mu gihugu cacu gute twabipromotinga winga ubuca nk'uburiya kugira ngo ejo tuzoturonke za samandari tuzoturonke za stories vision ni muri icumi vision ndakunda kubivuga gaca abantu henga mugabo dushaka ko mu myaka nk'ijana kwa dufise studio nka Marvel cyane
kugira ngo Disney canke Marvel ari n'amatudio ya animation aba mu muyazu w'ikwaruye amaze imyaka imyaka myinshi donc c'est ikintu ni juste yuko wowe wihaye imyaka myinshi antwa ntushaka kwibesha uvuga uti basomwa oya niko kuvuga tuzodukurikira mugamwe basi muzomwa on aura un bon studio tuko dukorera iragi dusigira iragi ofite si ivyo two turakora ntibiryoshe gukora ikintu kugira ngo ejo bapfuye bakwibagira niko tugira ikintu kizosigara inyuma yacu n'abana butse kuzavuga ati harabayeho abana mwana numva ati kubaho vyari donc kubaho urabayeho mugabo esko umwani wafazo yego c'est ça usiziragiriye twe dushaka rero ko tuzosiga hari amabande dessin menshi y'ikirundi hari ama dessin menshi y'ikirundi ni icifuzo tuzera ko zogishika mugabo urumva ni projet ni kugira iyo studio i producer izo dessin anime i producer ama bande dessin tubone akaranga kacu kariko gashika kure okay murakonta kuzogenda nibaza ko atashuri ivyigisha nga mu Burundi bego on va se former murakonta kuzorondera ama formation mugasohoka igihugu mukagenda kuvyiga canke mukarondera abantu baza kuvyigisha ego vyo erega nko kumbe ntabikubwiye tuko turiga ari c'était des cours na prof et yabageze ama ego ashkoyekeza ama recherche gusa bisanzwe oui zarabaye mugabo nje ndaze jeune ami turi kumwe il a fait des ntuziye mu gucapa mu France en ligne of course ko yari mugabo oui il a suivi des cours abandi nivyo ntituragira mugabo au fait ko tuyizironse niko tuzigiye wanima yige kwa anima peut-être tu peux muri 2D j'ai mis 3D ni en 2D quand même yo 3 codes boss tugira maskize turaha en fait ubuye biroroshe kurumva uri no kwiga uri hose urashobora kwiga ego karonka diplome ni kuvuga pas les diplômes guys les diplômes ni ngo batwemere mugabo ni skills ni compétences diplôme trazifise nyinshi mugabo nta ni ushobora iki mugabo urabizi ko ushobora kuye ego ico ushoboye kirevera urashobora kuvuga ego basi tuve muri kugira igipapuro gusa ikaratasi gusa ifo ko ugira iyo diplôme kandi mugabo ukabufise n'ikindi kintu uzibaza uko niwagomba kuja gushinga ishuri ngaha ukavuga uti ngomba kuja kwigisha gutanga amafaranga uko avec de l'ouest mu kwiga cinema canke mu kwiga ntuze bazana abantu bigiye kuri terre hari aba prof académicien et tout bigisha ama théorie niki mugabo barahamagara tuzobishika myaka imbere mugabo ni en fait haro partage expérience nje nyaza ikonta gusumba uronse umuntu akubwira ati jewe nabigize gutya ça marche try this hama ego urumva kwandika kabisa il faut apprendre à écrire un scénario mugabo naho nyene ni impano d'abord mugabo si impano yo kwandika hama karango umuntu akubwira ati bigenda bacaha ni nka ega gishure ni nka canga hari musigaye gutya ibisige kacu developer wenye ni kuvuga umaze kuronka iyo niveau yo gushobora genre ma compétence muri ico kintu uragikora okay Darcy kugira ngo turangiza amo ku bantu bose bariko baragerageza gukora ibintu byanka bikunda bagwa bavyuka batagira abantu babafasha canke abanyene baba barihebuye bakavuga ati nani basi ibintu byacu bizogera he genre nta muntu yabibayemo wewe donc ni keke no shaka mais ko expérience personnelle utatamanye bose ni twabumanye donc ari abagiye naracitse intege cyane mugabo imana nyene ikora ibyayo umuntu uravyuka ati no reka nsubira ngerageza hari ibintu batwatanguye oya bitubireke sivyo bisa nabi dusubiremo kandi kugira ngo ugiraho ugireye upima vyanka wiga ugira iki canka bon ubu ntokora quand même minota mike myaka ibiri oui on peut faire mieux kuko twamenye twaberewe hari experience no kuvuga esheke ikwigisha tiramo malesi uriga muri esheke si esheke mu bisanzwe esheke ni niza uza kwereka ati ikibuga nshaka kugenda gutya kamusore habasigaye rero sino babesha babisaba uburyo kandi ntabwo turaronka gushika umugabo nyene ewana kugira ngo turaheranye sinzi mugabo still afite ikintu gikundura gishamwe na mera yawe modern espoir yuko ejo agaruka canke ubaho basi Alexa bikunze okay bidakunze turakora ibindi mugabo still nimurashe ikintu gikunda noneho ngira ngo utagikunda cyane iyo wagikunda cyane ubwo umusango umugerageza haraho bikunda rero twebwe hari aho twashitse mugabo sikore ni washaka ashariho hani mugabo biriko biraza shora gutumira abantu ukaronka abantu na 50 bashaka kwita abantu twabujyanye n'ikibari kintu gito ego
nibaza yuko hama karibu navyo nagomba ndakubwire tumira abantu babwire ingene bashobora kuronka amatike donc aho bayagurira. Karibu azoba ari urya musi ntama prevente tuzogira amatike avant n'ubwa n'urya musi ushitseho 16h 17h 18h totanga guhomba last mabuga sinzi bitangura sanga bizotangura 18h 18h kuri Institut France niho turashobora nka salle hama ariko hazoba hariho c'est toute la soirée en fait. Ça va aller au copies de performance, ça va aller la projection. Le nœud, il y a événement, les films. Ma après ça va aller ma débat donc karibu cyane kwinjira ni 10 000 turabona 10 000 bamwe muri menshi kandi si make cyane je suis d'accord mugabe ikintu gikunda en fait no kugira ngo dushigikire umuntu ashaka kunywa peut-être on va tuba ni vendredi ni baba weekend kandi muzaba muri muko mura jeni baze ko mwoza mukabashigikira biba bimeze neza jeje nari ndahari ubwa mbere byari ibintu by'amabiri sana nizere nuko nubu unye umva deja umva ico gihe ryari rya mbere pour le moment rero nizeze donc umva ni experience kandi umva ni correction byose babwira ibintu bitari bimeze neza rero duhurire muri Institut France 18h vendredi 18h hanyuma muze mushigikira abasore bacu n'abigeme bashaka kujamwe mu mufisi impano yo guca karibu twe turugura imiryango hanyuma peut-être muzoze kuza kubarondera ari uko amafaranga yamaze kuboneka bon naho yene muzoze style mugabo urumva cyo kimwe ntibiryoshe ubu tumenyeranye cyane kubera ko twabanye muri byinshi mugabo ni mwaza amahera yabonetse naho yene karibu ndagushimira cyane rero Das ndababwira na courage kandi mugume mutera imbere cyane hanyuma mushike kuvyo mwifuza yego naje ndagukingurukire nkengukiye wewe gogo yavuze yitwa Gloria gogo mugabo kandi nkengukiye BI TV yashije kuduha uyu mwanya kugira ngo tuvuge akari ku mutima mugabo kandi tubatumire nimwe muduha intege ofete mudubwiye tukaza tukabwira abantu baba babona sheni yanyu biraduha intege gusumba kuvuga ati hari ababibonye hariho merci beaucoup, merci à toi, merci à Bia. Ça c'est sûr, special guest. Merci beaucoup rero, hamanda kure kuja mu bindi bikorwa, hama tuzosubira vendredi. Tugiye gutegura ikurikira. Merci beaucoup. Umukami Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Amen. Bye. Ciao.